baca bagomba kwa leta ahubwo bakanahushagurika mu byo bavuga rimwe bakahavuga ngo nibo bahokifye ingabo zabo ahandi hagira urusasu rukubita umwe canke babiri bati burya mu Minembwe hari abanyagihugu gusa nta musirikara hari abanyagihugu barapfuye baraheze kandi barashe abagwanyi mu yindi mvugo rero Minembwe yabaye nk'ikirimbiro rya Sekibi kubera urabona yuko ariho bavuga bati genocide y'abanyamurenge giribere mu Minembwe ukamenga abo mu bibogobogo abo ku Ndondo abo ku Mutarure abiza za Bwegera za Hehe za Uvira abo bose huzuye abanyamurenge ugiye kuraba nk'ibyo bariko barakora nk'izi nama bakoze ni preuve zerekana yuko bageze habi bageze habi abantu barapfuye barahetse muga ntibababika Kanyiki naheruka kuja kurokita muri Kenya abambere rero Chris babishe bataranashika ku rubuga rw'intambara amakampani y'u Rwanda asanzwe ahingura inzahabu yarayafatiye ibihano na OFAC Office of Foreign Assets Control Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ucukura kandi ugacuruza mu buryo butemewe inzahabu na coltan zo muri Kongo ayo mafaranga ava muri Kongo mu mabuye ngo akoreshwa mu kugura intwaro kuriha abagwanyi no gukomeza intambara nico gituma Amerika yafatiye ibihano isosiyete yitwa Gasabo Gold Refinery Limited n'abayikorera n'abayiyobora bose kuko ivuga ko yakira kandi igatunganya inzahabu zinjijwe mu Rwanda zivuye muri RDF mu buryo butemewe hari n'andi masosiyete afitanye isano nabo bayobozi nayo nyene yafatiwe ibihano nigiki uvuga kuri ivyo bihano ubwo u Rwanda ari gwamenyereye ibihano vya Amerika ko ataco rukora canke barukora rero hanya Amerika yavuga ati uyu muntu ufatira ibihano kimwe bibiri ntiyumve ikimutera amanyamakindi nikijya naco reka tukimwake nico gituma nabare bafashe ingingo zo kuvuga ati dufashe ingingo kuri rafinerie irafina donc ihingura ubutare buva muri Kongo mugabo iri mu Rwanda kubera ubwo butare bahingura n'ubutare buva mu maraso y'abakongomani ni sentare mpuzamakungu ubagiye gusohoka imitahe izo gufata abantu yewe bafatisha iminwe kandi uri kurora ibyo bavuga bavuga ati no le promoteur wa mbere nyirabayazana cette fois-ci ntanumwe ari hejuru y'amategeko bijya bavuga ngo bagiye gufunga Ntaganda ngo niwe yagwanya kica abantu bariya kandi bagasiga bashebuja ngaho ubu urabona yuko baviza Paul Kagame nabo bakoranye Apotre reka twibaze gato hamwe intambara yohera M23 itsinzwe ineshejwe abatsinze bohagararira aha hagufi canke boherekeza umwansi uko utsinzwe yiropriya niko uwo bariko baragwana mukurikira ivyo birashobora kurangira rero nkuko wari uvuze ati guherekeza bakamujabutsa Rusizi bakamujabutsa Kanyaru canke bakamujabutsa Gisenyi nukumvisha wari uko menga hariho koze yuko bateza kugwana donc tutagwanye bagomba kudukura yego sivyo none umunsi kandi nabonye basubiye kandi kugarura izina P5 yo kwa NYAMWASA no munsi iyo barindi impamvu kandi herekeza FDLR kuvuga yuko bahagurutse barungitse ikindi gisirikare kugira ngo baje kugwanya P5 kugira ngo none baranavuga bakivuguruza kuko je ndibuka kabare bari karavuga NYAMWASA ingenari ingene yamusuzuguye akavuga yuko atari n'umusirikare atagira ikintu na kimwe yoshobora imvugo n'igihushane caye dufate ko Rwanda rwatinye NYAMWASA donc arakomeye ku buryo u Rwanda gora rutajyamye donc rumere magabo umwansi akomeye araje cyaye dufate ibyo kabare yavuze ati tibuhagarara ku butaka iminota 5 dufate biragoye mugane wakakana ko kuri TikTok ati mwe murancanga Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose. Mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wose uri kwadukurana uri mu Burundi muri Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga mu Manchester na Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nandi hose kwisi mage mwese ndabaha ikaze uyu numunsi udasanzwe kandi atwagira amahirwe yo kwakira umusango adasanzwe umusango musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Apotre Isidore the Robot. Yes bembishi bamumenye nkambayahaga no tugiye kandi kwakira kuri umunsi Apotre turabaha ikaze kandi murakoze meze neza yego turabibona oya biragaragara uramutse abakunzi ba African TV dusaba ntukunzi benshi kandi bagukunda bakunda ingene uvuga ndabaramutsa bose muri rusange
amahoro y'Imana bane nabo. Apotre, weekend Yego. isigura iki? Mbe hajya umuntu muri weekend bakwiye kwitwara gute? Weekend n'amajambo abiri afatanye. Harimo week na end. Uvuga ni mu mpera z'indwi. None mu mpera z'indwi bisanzwe bisanzwe bizi yuko mu mpera z'indwi ari umwanya w'akaruhuko. Abantu benshi baba bamaze igihe mu bikorwa mu kazi kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu. Hari n'abatangura weekend ku wa gatanu bayita weekend America. Premidi bakaba batanguye weekend. Ariko abantu bose bagira weekend mu buryo butandukanye. Hariho abantu weekend ari kuruhuka, kuryama, kuja gutembera, ariko hariho abandi baba bafise uwundi mwanya baronse ibakwe byo gutunganya ibintu byabo. Avuga ati nanje weekend reka niyungunganye mu bindi canke ubu mwanya w'umuryango nganire n'abana, abantu bubakanye bakagira umunsi wo kuvugana iki. Weekend rero ni kuri bose mugabo ntibayibamwo cyo kimwe. Ntibayibamwo cyo kimwe. Oya. Yego. Reka turamutse rero bari kwadukurikirana bari muri weekend, abari mu bihe bitandukanye, abanezerewe, abasohotse, abayigiye mu manza zitandukanye, aho kandi hari n'abari mu bibabaro itandukanye. Nabo bakomera imitima. Yego. Apotre, ikintu cyambere abantu benshi bavuga ko kera ababanyi babana neza bagasangira kabisi n'agahiye. Uyu munsi ibintu bisa n'ivyahindutse. Mwe muyibona gute? Bo ni mico yagiye ivangana bituma imico itituka. Abantu gasanga ntibakifise wa mutima w'urukundo, wa mutima w'ubuntu. Ariko mu bisanzwe kuva kera bagira ngo umuntu n'uwundi nta muntu yarya atabajiye mugenzi we yuko nawe yatetse. Iyi mirima yeze bakabona umubanye ntiyejeje neza, umwaye ntiyasonza. Baramenya ko hari ikibazo mu muryango kwa naka, bagaheza hageze kwimbura bakamuha ko nawe ibyo azogaburira abana canke bizotunga umuryango. Niba iby'inzoga bavuga kera ntizagurishwa. Oya, igitoki iceze bakagana urwagwa bahamagara inshuti n'ababanyi bakanywa n'amasaka kwaruko. Mugabo uko ibintu byagiye bihindagurika bwa mbere, urukundo rwarakenye mu bantu, abantu babanyamwigendako, noneho gukundana abantu bakunda impiya, ibintu byose bakayibonamo amafaranga. Noneho ukabona yuko uno munsi rero ibyo gusangira bisa nuko byahagaze kubera umuntu wese abona inyungu ziwe kandi akabaho ku giti ciwe. Ubwo muco ntamaze gutituka burundu, ubwo byarabaye nabi. Bizongera gusubira kuba canke n'amajambere. Amahirwe ni make kuko twaramaze kwinjira mu buzima bw'uko umwe wese agikiremba cirashe ko biragoye kujya abasirikare bakubwira ngo nta mukomanda hira uwundi. Abantu barabaye bose abakomanda biragoye. Yego. Ariko nibaza ko ariko isi kiragenda. Umuntu yo yibamo gutereye kugira ngo kumbure ubwiwe ntatakaza ubuntu. Bo isi ukuyibamwe uko yogenda kose bisaba kwitahura. Wewe ubwawe bigasaba no gutahura system y'isi ahigeze n'ingene yubatse. Muri ico gihe uramenya ingene ubana n'abandi, ntibikuvuna umutima, ntibikugwaza imitsi y'umutwe, ukamenya uti igihe ngezemo ndakibamo gutyo. No muri iki gihe rero tuvuga ngo urukundo rwaraheze, burya rurahari kuri bamwe bamwe. Iyo umuntu yubaha Imana, isi arayivumbura, akayisoma neza akabona ibyayi ingene bimeze. Akaraba ibyo mwanduza akabica kure, akamatana n'ibitanduza ubugingo bwiwe. Mu yindi mvugo urumva isi kugira uyibemwo bigusaba ubwenge, kandi ubwenge bugenda bwiyungura ku munsi ku munsi. Kuko igendera hindagurika. Yes, ni Apotre Isidore Mbayahaga. Abantu benshi bagukunda mu ijambo ry'Imana, hari abantu benshi bivuze ijambo ryo kuremesha barema pe bakavuga ati wow. Yes, muri commentaire abakunzi bambayahaga imitima myinshi kumbure rero kandi kugira ngo turi kwinjira neza. Apotre, katuje mu makuru yo ngaha mu karere, hana makuru avuga ko ingabo z'u Burundi zakomye ibirindiro vyabo vyari biri mu Minembwe mu ndake zabo. Ivyo bikavugwa n'ibimenyesha makuru vy'aho hahuye mu gihugu cy'u Rwanda. Apotre, birashoboka nagira mu Minembwe hari ibirindiro vya RDF na M23 FDNB bo barahubatse indaki canke n'ibinyoma ko ingabo z'u Burundi zakubiswe. Bimeze gute? Bo ubwa mbere hoho ukuri kubivugirwa kuri ayo izo mboga ngurukana bumenyi zishikiye bari yabagwana na Kongo n'ukuri kwibiri ku rubuga rw'intambara biratandukanye.
rero iyo umuntu kenshi babona ko ariko arakubitwa araneshwa bagerageza kuvuga cyane ibintu bimuha intege bimwereka ko yanesheje ahubwo insinzi ariko arayikabakaba rero biragoye abantu ugasanga batwenga ariko bongera barira ni ingorane cya kabiri ku kibazo warubajije kuva muri pozisiyo ukajya mu yindi naho ntari umusoda mpuransoma ibitabo by'intambara birashobora gutumwa n'ibintu bitandukanye hari icyo bita repli tactique sibyo umuntu akavaho yarari kubera umwasa atari karamubona neza agaheza akavuga ati reka nunguruze njaha niho nzomurasa neza namubona ibyo nabyo biragira hamiki nacyo mu minembwe twari tuhazi harimwo ingabo zatwigwaneho no mu binyamakuru baho niko bahora bavuga misi yose bavuga ariho bari kandi batazigera bahava sinzi rero ko muri iyo myobo bimbye mu mazi wabo no munsi y'urugi wabo bahoramwo batubwira ko bahakontorora bari babanyemwo n'aba FDN be na FRDC ni kinyoma ni cinshi ariko iconze coco mu bisanzwe ikibazo ca Minembwe muri indire gatoya nibaza ko amakuru kivuga ko ikirumyo kizorunye iminwa yabo kiri hafi ntibizokunda yego no munsi hari abantu bafise ubwoba cyane iyo bumvise mu Minembwe igiko babwiye mbone kubera izi kamera zanyu aya mamikoro yanyu Minembwe havuzwe cyane hagiriwe propaganda nyinshi kuko umenga niho hari position centrale y'abanyamurenge niho hari kirindiro ni nka headquarter y'abanyamurenge yego mugabo ugiye kubiraba abanyamurenge benshi ntibari mu Minembwe banashaka bavuga yuko ariyo centre ifise abanyamurenge bake mugabo kubera ari point strategique iri muri ho plateau kandi umwansi abagomba kuhungabanya umutekano wa Kongo ahakeneye uwo mwansi zone ni RDF yita twigwane kitwa M23 naho ruba cyo bagomba kuvuga bati tuvuye ngaha intambara ishaka guca tugora kuko ahandi hose baratsinzwe donc asanga ni ibibazo baracho bagomba kwa leta ahubwo bakanahushagurika mu byo bavuga rimwe bakahavuga ngo nibo bahokifye ingabo zabo ahandi hagira urusasu rukubitumwe canke babiri bati burya mu Minembwe hari abanyagihugu gusa nta musirikara hari abanyagihugu barapfuye baraheze kandi barashe abagwanyi mu yindi mvugo rero Minembwe yabaye nk'ikirimbiro rya Sekibi kubera urabona yuko ariho bavuga bati genocide y'abanyamurenge giribere mu Minembwe ukamenga abo mu bibogobogo abo ku Ndondo abo ku Mutarure abiza za Bwegera za Hehe za Uvira abo bose huzuye abanyamurenge kandi babana no ba FRDC rero ni propaganda bagira z'intambara sino Minembwe sigisagara kininiya cyane uvuga ngo ni na village niniya ari ifise abanyamurenge benshi ubwo nivyo n'ahandi hoho yavuzwe yamenyekanye gose kubera financement canke barafinanshije ama media menshi aravuga ivyaho nico gituma abantu benshi bayumvuko ubwo caka inyuma ntigeze kure muri essentiel ariko kizokora yego kigera kure gikorotse niko gisanzara gose ndakubwire ugiye kuraba ama declaration y'aba bantu bitwa ngo batwara abo bantu bo Minembwe nyene yego ukora umubabaro bavugana muri no miss agahinda bafise mu mitima urabona yuko ivyo bavuga kuko bavuga ngo icyuzuye umutima n'ibyo biseze kari inyuma biragaragara yuko atamurare bafise biragaragara neza yuko urugamba ruri mu Minembwe wabo basa nuko barunaniwe kandi bariko bahatakariza ibintu byinshi uzusome ku munwa canke mu maso ya Kanyiki nayo muyize Nyarugabo yarahoze ntakivuga uravyumva no muzi Kanyiki ni wajimbira akavuga ugiye kubiraba neza urabona yuko avuga nk'ubutabaza avuga ati none ko duhonye duheze bigende gute mugabo agatima hakanyarigabo kakagumamwo kugira ngo babandi bakiri ku rugamba basigaye bababwire yuko ahubwo bakomeye kandi urugamba bariko bararunesha mu ntumbero yukumvisha abandi yuko babarokrite bakaja kugwana hariya bumve yuko ababo bakiriho kandi bahagaze neza mugabo baraheze la fois passée nabonye inama batumye ko yabaye mu Rwanda nabonye sinza hana kabonye kubanya murenge nyene urabona nta bintu bikiyoberana ubu hariho inama yabaye bariko ariga ingene barokrita abandi bagwanyi mu makambi bavuga bati aho bigeze ni kibazo gikomeye cyane kuko
abagwanyi bari baragiye baraheze uno munsi nta effectif bafise barapfuye baraheze mugabo ntuzokumva bababika ntuzokumva bagize donc uzosanga ari uko iyo nama mbona umenga yabaye ryari bashahumwe yabaye ku itariki 22 z'uku kwezi nyene ibera i Kigali iyindi nayibera muri hotel Sherando itariki 23 bisi bikurikirana iya mbere yabereye igabiro ya 22 itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 iyindi bukeye bwaho itariki 23 niyo yacibera rero i Kigali aho bita Sherando uravye amapoint 10 y'ivyo bariko barigako nagaragaza yuko mu bisanzwe urugamba atagikozwe abantu batabanije bumva ideology yo kuvuga ngo bagiye gutabara biwabo asa nuko bigoye nka po ya mbere yari ntuzeye bavuga ngo ni organiser un enrôlement massif et volontaire des jeunes banyamurenge du sud Kivu ainsi que des Tutsis du nord Kivu et de Kalehe au sein des groupes armés M23 et twigwanaho MLDP urumva arorema nuko vuga abantu batuma abantu baje kwiyandikisha binjiremo hanyuma hazoisha kabiri ni procedure arorema force ubumva byanse bazonyuruza abantu babatware ku rugamba funguvu hanyuma hacha bana recensement ya gatatu yari établir un recensement des jeunes par le secteur de résidence afin d'identifier les réfractaires urumva nk'ubu bariko barabikora barondera abajene bumva aho bari ibiki n'ibiki hanyuma ikibabaje kindi nuko point ya 4 mu nama iyo bariko barakora harimo n'abapasiteri barongoye amashengero abakozi b'Imana ubu iyo sensibilisation y'urugamba ya recrutement y'abajene ikorerwa mu mashengero yabo kuko point ya 4 ivuga confier aux églises la mission de sensibiliser les jeunes sous le prétexte de protéger leur communauté contre une prétendue menace d'extermination. La pasito. Urumva. Hanyuma ya gatanu ni justifier cette guerre par les arguments liés au FDLR. Au yitwa P5. P5 ya Kayumba. Donc urumva ni prétexte urumva bati justifier cette guerre kuko la cause y'intambara abanyamurenge benshi bo ntibariko barayumva umugabo urumva gatireka turondere ico tutanga cerekana nk'impamvu yuko abantu bagomba kuja kwigwanako debo ngo bavuga bati ni FDL na P5 bariko bagomba kuja kwextermina ubwoko bw'iwabo donc urumva ni ibintu renforcer le contrôle des frontières afin d'empêcher les jeunes de quitter la région deje barafise ubwoba kuko abajene benshi ko bazi yuko iyo rusanzu muri kiraba niyo ntuzeye recrutement force kubahimiriza ubu rero baje bavuga ngo bagire ba double vigilance kuri frontière hagati ya Kongo n'u Rwanda kubera abajene batangwe gutoroka bagenda bahunga kugira ntibajamwe ku rugamba ku nguvu urumva iyo ni point ya gatandatu yitwa ni intensifier les cotisations financières destinées au financement de la guerre ubu abantu urumva bariko bagomba yuko amakotisation intererano yo guterera iyo ntambara iba rero ku nguvu no guhimiriza murabizi bimwe byaba amahoro peace association nabaza gakondo n'abandi bitwa ngo nimba ari ngo bitwa ngo ikiye abagwana shaka urabyumva donc basubire bageragaze bereka abantu yuko bosubira kubandanya batakotiza kubera abantu benshi ntibagikotiza barahevye bavuga ati mwaratubeshe intambara twaza atari yacu ubu bareka baro n'izi strategie zo kuvuga ati dusubire tubabwire basubire batange amafaranga étendre les opérations militaires vers Kalemie Kindu iyo ni point igiraga 8 maintenir le secret absolu sur ces décisions deja ibanga ryaramerese nibi byavuye mu nama ndabifise ukuvuga iyi point chain urumva yo icyanyuma ni ikiyo nakubwiye ni iki cha mobilisation des réseaux sociaux favorables à Kigali pour encourager un enrôlement massif des jeunes
c'est-à-dire ko namwebwe rero abafise ama réseaux sociaux murumva yuko bagiye kugira babaha uburyo kugira mushobore kumobiliza abantu kuririmba indirimbo zibibera mu rugamba abantu mu biti intwari kandi ari amayiti ni ingurane nico ca kibazo nakubaza ubwa mbere yuko rero bagiriza indake z'u Burundi kumba za MLDP oya ni zabo Franike si byiza yuko muba mu gihugu mutazi ibyacu muzoze muramenya ubutwari bw'ingabo z'abarundi ni byiza ko muzamana bivuga namwe kuko FDNB muri kano karere ni ingabo ni gisirikare cy'igihangange kugiye kubiraba la preuve il simple yumviye imyaka iraheze ata muntu numwe kandi murazi yuko hari birobere byinshi bigomba gutera mu gihugu petete ko hari n'abazi bashaka ko bari mu gihugu hagati mugavuga ati twohungabanya umutekano mugabo nta meme ni seconde bashobora kubona akayo k'ingene ivyo bintu bo bikora c'est-à-dire igisirikare gishobora gustabiliza toute une nation kigashobora kubaka umutekano utagira gatosi atari uko kibuza abansi ahubwo abansi kigerageza kubirinda no kubakumira abanyagihugu asanga twese tugenda mu mutekano ntangere nta muntu yicura ngo handa hafatirwa handa hagwa ijoro ribaye ntusiba urugendo ribandaniriza aho ugeze bikugoye wegamira inkombo ukiryamira donc ugasanga ivyo byose niwe nababwira bikogwa n'igisirikare kiba gikomeye so kubera ikindi baragitinya yaba atagitinya tuba twarateye rero muri iyo mvugo kumva yuko abahungu nk'abajya bavuye mu gisivile jo bagashika babikoreza amasaso bati ngo mugwane bakagwana n'igisirikare usanga gifite abasniper barenga 5,000 ukumva ngo ryo babirukaye mu ndake nizo mikro zayo ivyo nta bindi biba birimwo twahubwo twagomba kubwira yuko abasirikare bacu bari muri Kongo turazi cyabajanye kaye turazi cyo bariko barakora turazi nguvu bafise turazi connaissance bafise systeme zabo z'intambara zirazwi kwisi yose nico gituma bakeneye ahantu bajana abasirikare mugam ahantu ugaca abantu bananiranye oni ikoranye inomero ya mbere batonde ku Burundi bati Somalia yarasaze abanyamerika barabirukanye ibara ryaraguye abashababo babaye nabi abakenya bazinze imirizo bariruka none abantu bashobora ni bande bakazunguza bati ni FDNB nigisigaye cy'u Burundi bati muri Haiti hatwara abagangisteri basaze leta barayomo ibara ryaraguye habuze umuntu umwe abatururuza batironderera mu Burundi Central Afrique nuko kandi bara Sudan no barabaturuza Darfur nta hantu na hamwe ikiryohera nawo ni nuko n'aya makrime canke aya mabavire bakora abandi basirikare birirwa bagirizwa amavioli tuvyumva ku gihugu cy'u Rwanda canke ahandi bavuga ati umusirikare naka babafashe babirukanye kubera bafashe abagore ku nguvu nta record nimwe iriho ivuga ibyaha byo mu ntambara byakozwe n'abasirikare b'abarundi nahi Kongo rero Yesu birumbwire yuko bajya bahungu bavugira munsi y'ibiti basumbye amatohoza aba journaliste d'investigation za CNN za BBC za RFI za andi za Human Rights Watch ama equipe ya Conseil de Paix et Sécurité usanga bagenda bagira amatohoza mu maraporo yose asohoka urigira wumva aho bavuga bati ingabo z'u Burundi zamerewe nabi canke zishwe n'abanaka canke hari ibibi zakoze nico gituma ndababwira abantu ayizo ni imvugo z'urucantege ariko bagaca intege abo zidacika ariko bakaremesha ibijuju kuko birababaje kumva abantu babandanye bakumakuma bahusuka abantu babo bakaja kubashora kuri songoye guhamagara abana bavuye mu buhungiro ngo nibagende ngo baje kugwana igisirikare professionnel nk'ico biragoye ntikigutangura mugabo ugisotoye kirakonona nico gituma rero ndakubwira yuko ugiye kuraba nk'ivyo bariko barakora nk'izi nama bakoze ni preuve zerekana yuko bageze habi bageze habi abantu barapfuye baraheze muga ntibababika Kanyiki naheruka kuja kurokita muri Kenya abambere rero Chris babishe bataranashika ku rubuga rw'intambara none abo bavyeyi baguma barungika abana babo abambere bagiye batagaruka barababona mu ikonje barigira bagaruka baranabaha ku telefone batini muvugane wumve ko akiriho kibikunda rero muri ico gihe abantu bakwiye guhaguruka nabo bakavuga bati weka
nico gituma ariko barondera amakoze y'intambara yandi atari yayandi Ego. kera ikibazo ca FDL ikibazo ca PSL cari ikoze yo kugwara kw'abanyarwanda none gihindutse cy'abanyamurenge gute Ego. biragoye kuko intambara kugira ihere canke bayitsinde bizobavako hatsinda amahoro burya bajya kumanika amaboko kwabo bakavuga ati twebwe turemeye twe n'ubundi turi abanyekongo turi abana mugabo twahenzwe n'umwansi Kongo niducira inkoni zamba twebwe nta ngorane abavyeyi bacu babeho uri kuribaza yuko aricyo bobagira hoya nahandi kuvuga ngo bazotsinda batsindishije umuheto ngo bafata ahantu bafata igihugu hemwe sinzi umunsi ubwo yabuzomera mu kiganza ntabyo nzi biragoye apoto amakampani y'u Rwanda asanzwe ahingura inzahabu yarayafatiye ibihano na OFAC Office of Foreign Assets Control Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ucukura kandi ugacuruza mu buryo butemewe inzahabu na coltan zo muri Kongo ayo mafaranga ava muri Kongo mu mabuye ngo akoreshwa mu kugura intwaro kuriha abagwanyi no gukomeza intambara nico gituma Amerika yafatiye ibihano isosiyete yitwa Gasabo Gold Refinery Limited n'abayikorera n'abayiyobora bose kuko ivuga ko yakira kandi igatunganya inzahabu zinjijwe mu Rwanda zivuye muri RDF mu buryo butemewe hari n'andi masosiyete afitanye isano nabo bayobozi nayo nyene yafatiye ibihano ni giki uvuga kuri ivyo bihano ubwo u Rwanda ntigwamenyereye ibihano vya Amerika ko ataco rukora canke barukora nta muntu amenyera ibihano kuko ibihano nabonye birababaza kuko umunsi bafata ibihano vya mbere kubaza yuko President Paul Kagame yaciye afata discours akaja mu mbwirwaruhamwe nkuko babivuga bobo uravye ngene yari karavuga sanctions yari yakomereza yari yababaye cyane ntiyavyumva ndabura ikintu atumva nuko kuntu yari yarikomeje bakikomereza mu kinyoma bakikomereza mu maraso y'abakongomani amakungu akabumva amakungu akabemera aho bakabatanga ko urugero ko arico gihugu ciza gipanze neza inyuma y'imyaka 70 haza diplomasi y'u Burundi n'iya Kongo bakaja gufukura ca kinyoma cawe noneho bakamurikira amakungu kuri kose ko kuri wewe no kuvuga yaguye haze kuko ubwo buzima bwaramaze kuba style de vie kuri we n'u Rwanda mvuzo Rwanda no kuva FPR sivyo kuko abanyarwanda bose ntibahiriwe sivyo ugiye kuraba rero ibihano ntibiryoshe hanyuma ikina cyo bugi ibihano gufatirwa ibihano ni nko gutaramurwa mu bantu mu bandi bagabo gukumigwa uravyumva kuvunirwa umukenke urumva kudasoma abandi bagabo bari ni ngorane ni ikintu ciki ku muntu w'umugabo nukunyagwa zigahera donc kumva yuko atajambo gifise mu bandi bagabo wohora urifise wabaye igicibwa ico kintu kirababaza no kuri ku muntu w'umugabo no mu buzima busanzwe guharirwa ivomo n'abandi kubera amafuti yawe canke ibyo wakoze uri kimaramare urumva nyene kumenga nta n'impamvu yo kubaho wari ukwiye kuba utariho hako ibyo ntibigushikira donc urumva mugabo kameme umuntu mu kuvuga arihagararako umuntu mu kuvuga ariyemera akavuga ati jewe mafu umugabo iyo mafu ari nk'inkota ituririsha inzo mu mutima w'umuntu rero urabona ibihano byagiye bifatirwa abagenero guhera kuri bakabarebe bande mu nyuma bifatirwa igisirikare cyose cy'u Rwanda kirahanwa donc urumva uwo akona kandi gashinge ka kabiri uno muzo bavuga ati ibihano nimba byarafatiwe ibyo bintu byo basirikare niko burhaje mu bisango bataye kubafatira ibihano by'ubutunzi kuko babona ikibatera amanyama nizo nzahabu inzahabu zitimbwa mu musozi n'umwe w'u Rwanda amakorota badafise za oroframite canke ibindi butare bashora bakabona yuko bwose buva za Rubaya n'ahandi rero nk'Amerika yavuga ati uyu muntu ufatira ibihano kimwe bibiri ntiyumve ikimutera amanyama kindi nikijya naco reka tukimwake nico gituma n'abaraye bafashe ingingo zo kuvuga ati dufashe ingingo kuri rafinerie irafina donc ihingura ubutare buva muri Kongo mugabo iri mu Rwanda kubera ubwo butare bahingura n'ubutare buva mu maraso y'abakongomani bavyumva
ntibokwemera ubutare canke izo nzahabu canke ayo maminere ashorwa mu bazungu kandi babona yuko acafuye ariko amaraso y'abantu. Nico gituma baje bafatira rero ivyo bihano kuri urwo ruganda bagaca bafatira n'ibihano ku barukoreramwo bose. Donc urumva ni ikintu ni procedure baba barimwo kuko intambara abanyamerika ntibahubuka mu gukora ikintu cyo kimwe n'abazungu baje barafise tube twemera baradufise ukuntu badusumbya guplanifya ibintu. Donc ibi biganiro barimo canke bavuga ati gushira mu ngiro kugarukana amahoro mu karere ni ibintu baha agenda babiha timing bakabiha deadline uravyumva bagashiramo na bije umurongo ngendegwako bakavuga ati tuzokora ibi bintu gushikaha tuzoba dushitse ku mahoro kandi ntasubirwamo. Muri ico gihe n'ama procedure bavuga ati reka duhere kuri iki nimba ari umuntu yumva azobona yuko twatanguye kuvuga tuti ntidusubira inyuma amahoro agomba kuboneka kandi wewe ivyo kwigira byose turafise pouvoir kuri wewe yo kugushira hasi sibyo. Urumva rero ni procedure ikirikira bandanya ejo sinzi ikintu wabonye kindi gitanguye kuboneka burya inyuma y'ibyo urabona yuko uko biri kose bavuga ngo agasozi k'intabarirwa gashabagaho babona hari ibintu bizoshikira u Rwanda atari uko abantu bataruburiye mbwari uko baburiwe bakanka kumva bakagamika izosi. Ubu ugiye kuraba c'est la justice igiye kuza ni sentare mpuzamakungu ubu hagiye gusohoka imitahe izo gufata abantu yewe bafatisha iminwe kandi uri kuraraba ibyo bavuga bavuga ati no le promoteur wa mbere nyirabayazana cette fois-ci nta numwe ari hejuru y'amategeko bijya bavuga ngo bagiye gufunga Ntaganda ngo niwe yagwanya kica abantu bariya kandi bagasiga bashebuja ngaho. Ubu urabona yuko baviza Paul Kagame nabo bakoranye. Hariho ntuze kampanye ya Human Rights Watch yatanguje yitwa 6 millions de voix pour la justice. Vuga yuko la justice internationale igomba gufata ibintu mu minwe bakagira procès y'ivyaha vyakozwe byose imyaka 30 kuva muri 1996 aha muri East ya Congo ko abantu bose bafisemo uruhara bagomba gukurikirana. Uravyumva kandi bavuga ati cette fois-ci na Kagame ntazokwesha pa baratanguje iyo kampanye hanyuma ikindi cyo giye kuraba ntuzeye Congo yo nyene yayitwaye ejo 26 ya depoje kirego ya depoje kirego muri ntuzeye muri Cour internationale de justice baragiye hari nomero c'est-à-dire ko urubanza rwabaye recevable c'est-à-dire niba ngo rabaye recevable ariko bariga ejo baraba ibintu birimwo hanyuma nabone bitwaye yuko bagomba kuburanya u Rwanda ku makrime bakoze muri Congo kuva mu 1996 nawe Congo yarayitwaye iyo dossier ifise nimero 202617 yego badepoje ico kirego ejo 26 z'ukwezi kwa gatandatu. Mwindi mvuga ugiye kuraba rero bigeza ahantu nibaza yuko bizohava bibagora. Uno musi abanyarwanda canke kumbure abashigikiye umugambi wa M23 muri commentaire bama bagutuka canke bakavuga amajambo atandukanye. Mugabo igihe cyose yuvuze ikintu bitebuke ibimenyetso biragenda biriyerekana. Uno musi wo kuyumva gute umutima wabo kumva ko President Paul Kagame agiye gushiga kwa intoke nkuko abandi bakuru b'ibihugu bari barananiranye ku isi bagiye barafatwa. Urumva ko ari ibintu byo bagwa neza mu matwi yabo canke nk'uwo musi uribaza ko yo ari umunsi umeze gute kubashigikiye umugambi wabo. Bo uko biri kose urumva bavuga ngo akasa umugaga ntigasiba ikuzimu. Musanzwe je ntibyongwa neza. Oya ntibyongwa neza kubera ibyo ntibyo babishitse hari uko abantu batasemereye. Mu gihe umuntu akoze ikibi abantu bakamwereka yuko yakosheje ahubwo akabasuzugura ico kiba kabona yuko agifitiye n'uburenganzira ahubwo azogikora kandi atakizomukurikirana.
haragera igihe burya nakubwire amaraso y'umuntu umwe wenyene arataka ntiyijana ntibishoboka donc urumva rero ibizoshika byovyo none perezida Kagame eske ni kivejuru ku buryo wovuga ngo abandi bakuru b'ibihugu barabajijwe we ntashobora kubazwa pourquoi afise exoneration yo gukora ibyaha ashatse canke yo kwica uwo ashatse ntibishoboka ni umuntu nawe ataba hejuru y'amategeko ayo mategeko mu gihe aguhindukira akavuga ati ngwino wisobanure urisobanura atari uko naho ugasanga ni ngorane kuko bafise moyen forme maze gufata kuko hari benshi banka kwitaba ubutungane mugabo bakavuga bati okay ko banze kwitaba rero reka yo tubafate ni hamwe bace bashiraho mandadare c'est-à-dire quoi mandadare ni hahandi umukuru w'igihugu usanga atagishobora gusohoka ico gihugu aba yugaraniye mu gihugu iwe akona kandi gashodeje sivyo mugabo hari n'igihe usanga bishoboka ugasanga umuntu yibaza ngo yijajaye yagiye ahantu ibintu bimeze ukuntu ugasanga baramufashe nibisanzwe zero byiza so gukora ibyaha wibaza ngo je ntibazomfata cyangwa ngo je ndiheje gute wo bireka hakiri kare mesino uravyo bigana uko bizogenda kose les crimes zabaye muri musereko bwa Kongo abagore bafashwe ku nguvu abantu bishwe bazira ubwoko bwabo sivyo abantu bishwe bagahambwa mu kinogo abantu baziri ibyo batazi arabasivile batari mu ntambara nimwe Yesu gaza yuko isi hari ikintu yataye muri bijya biye byose birabitse nimba hageze igihe cyo kuvuga ati abibazwa nibabazwe ntawe uzayishapa Ego Apotre hari amasezerano aheruka kandi gushigwa ko imikono ko hagiye gukurikizwa ibiri mu masezerano yabaye ku wa 4 mu kwezi kwa 12 umwaka 2025 i Washington u Rwanda na Congo bumvikanye kandi ko bagiye kubishira mu bikorwa Apotre ubwo ibi byo bigiye gushigwa mu ngiro canke ni ya mikino bo mona amasezerano mugwa muvuga sinzi ngene nazoshima gushika ryari hirya yejo baheruka kuyasinya avuga ati rero tugiye kubishira mu ngiro nivyo bari bibagiye gusinyira Washington kubishira mu ngiro kandi ubugira kandi kuko bwa mbere vyari vyananiranye bisinyira kubishira mu ngiro bamaze kubushira amategeko bakavuga ati twumvikanye amasezerano ngano kunuko muvaho nyene mugiye kuyashira mu ngiro ntibyakunze kuva mu kucuma none hagiye gusinywa yandi yo kuvuga ngo ubu dusinyane turabe neza turashira mu ngiro hanyuma azoshira mu ngiro ryari u Rwanda rero numva ruteko rubatsindaga Apotre watsinze nde uri kurabira ahagwatsinze nde ruguma ruhinyura amatariki bahindura kuvuga uno munsi bafise umwanya munini bari mu bice vya Kongo ubwo ntibari ko baregeranya ubutunzi ku buryo umwanya wose bubazo bamaze kwambikwa ingese nimba batangufata amatungo iyo ubwo butare bakavuga ati n'ababuhingwa n'abujana bose bafatiye ibihano uribaza yuko reka ndakubwira nimba umuntu yobabayeho ku nsaho imyaka 30 kumubwira uti ndaguhaye amezi cyangwa umwaka ati niwegeranye ibindi ibyo ushaka byose muga ntudusubire kusahura ngaha ntiyopfa rose bikwiye ntibyukunda agatuye kamenye gukomba kamagaheza nimba avuga ati jewe ubuzima bw'igihugu cyane na jewe bwa ntibuzoshoboka mvuye Kongo bizogorana ayo masezerano bazosinya mpaka bagume basinya byiza rero bovana ko burundu bigahera bigahera kuko amasezerano muri Kongo je namaze guharura arenga 60 nangahe ni menshi cyane kwiyumvira none yose yabayeho kandi bumvikana ko gushira ibintu mu ngiro ntabe kubera ko no munsi ho abantu batokwinyegeza mu masezerano mugabo bakabandanya bagira strategy zindi zo kubandanya ibyo barimwo sibyo none ayo masezerano abayinyegerejemwo nibihere nibihere bidaheze kuko ayo mahirisa ya mbere none igihe bategiye gusinya nizo za CNDP zane ntibari gusinya za Sana City ntibavuyeyo byaragiye mu ngiro bimaze gusubira kuvuga ati amasezerano naho twashaka kugashira mu ngiro tuba duhombye ntibakiye bavyuka mu yindi gitondo bavuga ati twabaye M23
M23 rero yarigeze bati ntigeze sinya amasezerano muri Sun City ntaje bashashaga yego sibyo yes none baragwana basinya na kabira kandi M23 yego amasezerano ntiyaja mu ngiro bati M23 ya kabiri ivyo nivyo kwama bahindagura amazina y'ibiroberi kandi abagwanya ari babandi le patro bayo ari babandi umukuru muri bari wa wundi nyene hari watanga amategeko none ayo mayeri abantu bazoyavumbura ajya bavuga ati aya menzo ntuza kuyemera ni ibiro kwa Amerika iri kirakora ni ibikungu iri kirakora n'abayifasha gucungera umutekano bavuga bati swati turagira intambara ihere icyo citwazo citwa Minembwe cyangwa citwa Munyamurenge kiveho hanyuma ibisigaye umwe wese akontrol iwe yugaririwe imbibe zose umwe wese acunge guyiwe Messi no byo kuvuga ngo guhenda hendana iyo ni manevre dilatoire bavuga ati reka tuwe turabyigizayo tubikwegure bimwe ariko uravuga ati tuwe turarondo ama profit yadukuramwo hazogere cyangwa tubiburizemwo yega barashaka no guharura akavuga bati reka tugume twizigira bawazanga turabe yuko ntuzeye manda ya Trump izo itohera yego sibyo yego batwara igihe manda ya Trump imaze guhera bizoba biguye mu mazi gushasha bizoba gushasha acatangura bushasha urabona mbere naho bakwega ibirenge kugira barabe yuko manda ya Tshisekedi ihera yego bariko bipanga kugira ngo ntihazokwitoza irigira kandi mugabo urabona yuko constitution ari mwemeye gusubira kwitoza ivyo rero ko byaraye byanse na Trump bakabona ata abana yaguma sera eto yiwe naho rero bibaza yuko boguma bahenda abantu ngo banza mureke twasuye gusinya yandi masezerano hagati yacu intambara nihere ko itwara abantu benshi apo reka twibaze gato hamwe intambara yohera M23 itsinzwe ineshejwe abatsinze bohagararira aha hagufi canke boherekeza umwansi abatsinze bobandaniriza aha hagufi bohagararira hagufi canke boherekeza umwansi bo intambara ishobora guhera abantu bamanitse amaboko bakavuga ati twebwe turahagaritse kugwana mugabo iheze ari urusaso kurundi uko utsinzwe yiropriya niko uba ariko baragwana mukurikira ivyo birashobora kurangira rero nkuko wari uvuze ati guherekeza bakamujabutsa Rusizi bakamujabutsa Kanyaru canke bakamujabutsa Gisenyi ukuvugwa umupaka bazawushikiriye rero nibaza yuko kumuherekeza ntibokora iryo kosa yuko bajabutsa imbibe bazoye gutera ikindi gihugu nabo bazabiteye Rwanda umuntu yinji yagusize akarokera mu karimbi ataraki wawe byiza ahubwo ntukwege izindi ntambara z'ubusa ubwo ati igihugu cateye ikindi hagarara ngaho kuri babaye abana beza gusumba mu gihe bo bari baratewe abana beza rega hariho amateka agenga intambara hariho bene ho muri ko muragwana hari amategeko abagenga burya niyo baje kura bagasanga umuntu muri ko muragwana abantu wabishe mugabo barakubise insasu zo mu mugongo burya iyo ni crime wakoze kuko wishe umuntu atari karakugwaye wishe umuntu ari karaguhunga ni vyiza hajya kenshi mugabo amataktike bagira niki abakurondera kukumenaho imbere aho ayo mategeko araba ibisirikare vyemeye n'amareta canke inyeshamba ntivyira umengo M23 wabagwana uburyo butandukanye sinzi mugabo uko nabize n'umusuma yaguteye mu nzu kirazira kumurasa mu mugongo cyangwa umucumite mu mugongo baje kugira amatohoza gati we wishe umuntu ari karaguhunga ntiyari karakugwanya nta menace warimo ego nico gituma ugomba kumufokora umufokorera imbere abanyarwanda bareme rero yuko igihugu cyabo kitazoterwa nibaza yuko bitoshika hiyo ariko none ko bavyikanga igihe cyose no musi biri mu mpamvu yakubera nivyo bakoze bamaze igihe arivyo bakorera muri Kongo bagoma bibaza yuko inkoko babaheremwe bazoyibasubirizamo ariko nibaza yuko amakunga amaze kubahagarariye iyo ntambara arabinge n'ikiragenda n'ingene yohera iryo kosa ko uragikora canke Burundi kuko u Rwanda no musi bavuga yuko Burundi n'u Rwanda bagiye hamwe kugira ngo bazoshobore guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda oya sibyo igihugu cyose gishiraho ubutegetsi bwacu
oya none babuhirika hazoja gutwara umurundi oya hari umurundi bagomba guha u Rwanda ngo rutware oya cyangwa hari umukongo bagomba guha ngo rutware ibyo ni bya bintu byo kwama minsi yose barondera impamvu kumvisha abantu impamvu bariko baragwana kuko intambara itwara n'uburyo bwinshi nukumvisha abantu yuko menga hariho koze yuko bateza kugwana donc tutagwanye bagomba kudukura yego sivyo none umunsi kandi nabonye basubiye kandi kugarura izina P5 yo kwa Nyamwasa no munsi iyo barindi impamvu kandi herekeza FDLR kuvuga yuko bahagurutse barungitse ikindi gisirikare kugira ngo baje kugwanya P5 kugira ngo none baranavuga bakivuguruza kuko je ndibuka kabare bari karavuga Nyamwasa ingene ari ingene yamusuzuguye akavuga yuko atari n'umusirikare atagira ikintu na kimwe yoshobora ingene yavuze ko intera hamwe FDLR zitoshobora guhagarara ku butaka bwo Rwanda iminota 5 ziko ziragwana none uno munsi yuba menase gute ni imvugo n'igihushane cyane dufate ko Rwanda rwatinye Nyamwasa donc arakomeye ku buryo u Rwanda gora rutajyamye donc rumere magabo umwansi akomeye araje cyane dufate ibyo kabare yavuze ati tibuhagarara ku butaka iminota 5 dufate biragoye mugana wakakana ho kuri TikTok ati mwe murancanga do hari ibintu bimwe hari umuntu ashobora kuvuga ikintu umunsi akibaza yuko icyo yavuze iyo twacibagiye abantu baba bacibuka dufatike umunsi bagaruka bamvuga yuko bicura Uburundi ngo batera ngo bufashije FDLR ngo butunze intera hamwe bufashije P5 sivyo eko n'Uburundi nabwo yemwe barabutinya mugabo kandi cyose kibi oya sawa cyane mugabo icyo president w'Uburundi yavuze ikintu cyumvikana byo kubatera nta birimo nta n'ibiri mu mpango mugabo icyo yiteguriye kwivuna mu gihe go kwihenda ngo ruteye ibuye ngaha yarabibabwiye ati ebana ndabivugiye habona abantu bose bazobibyabona jewe nsinzovyemera tuzotana mu mitwe nkindi mvugo nibaza yuko kumva ku Rwanda ruvuye muri Kongo rugasohokana la petite porte ruvayo urumva ni nka désolé ni nka humiliation donc babona bati ntibyoshoboka twaba tugotse baze ko turi igihangange tukavayo badushusha nka rujongo agatigenda twiruka naho rero bavuga bati oya harimo ntuze FDLR na P5 ego Messi no nta iruka itabunda yagoye yego apotre hari amakuru avuga ko Kinshasa na Bujumbura bihaye itariki ntarengwa ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu uko kwezi nyene turimo ko mu Minembwe baba bayigaruriye iyo tariki nayo ikaba ari itariki yo kwikukira kwa Kongo birashoboka ko iyo tariki hagera Minembwe yamaze kwigarurira Burundi canke ayo makuru mwakuye ari mu kinyamakuru kiye namakuru nasomye mu binyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda ibinyamakuru canke ibihuha ega hari abanyamakuru batarabo mwuga imvugo zabo zitaba ziri officiel none igihe president w'Uburundi yaje muri Kongo ibyo bayaze twese twarabyumvise sibyo ibyo bayaze nta kintu na kimwe cyabaye kinyegezwa none ico kindi kivumbuwe n'izo media uri kuravuga zo mu Rwanda bagivomye surusasuri bagikuyemo niyi ako namenyesha amakuru usanga bakomeye basanzwe baganira n'umukuru w'igihugu abajado n'abandi batandukanye none umukuru w'igihugu nimba nawe hari umukecuru wacu yavuze ikinyoma baja kumuvumbura bati we wabesha atoya tigiye sinabesha je nabesha ko babimbeshe naje urubyo nimba abo bayaga bababwire makosa bakababesha c'est-à-dire ko nabo babasubiyemo ikinyoma babwiwe ibyo sivyo ibyo sivyo happy nta tariki ntarengwa habikini naco ikibazo cha Minembwe ya site ya Minembwe urabona ko ari ikibazo cyokoranya abakuru bigo babiri kijye gihaye abasereje babiri b'abarundi bonyene hajya
kiraba ingene tudekana ikibazo ca Minembwe nticoba ikibazo bavuga ati kiratumenya umutwe tubaye dukura inkofero twandakura kuye kiroroshe kumva yuko bovugana ibintu vyerekeye umunsi w'intahe yo kwikukira bakavuga ngo Minembwe ko no kwikomeza kwera oya iyo wapi kabisa ahise amakuru y'ukuri n'ibihuha oya iyo si topic yohuza abakuru b'ibihugu oya wapi nuko apotre n'ibihuha n'ibibi sivyo n'amaradiyo agomba kwiragiza imvugo nyene z'icavutu ariko no kwerekana yuko hariho ayo mahonyabwoko bagomba bavuga agomba gukorwa ariko atari byo perezida w'u Burundi arongoye ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika yagiye muri yo kate sibyo byo bavuga twarabyumvise vya Ebola byuko hoba solidarite mu bibazo ibi n'ibi na biriya hakaba na cooperation bilaterale y'ibihugu bibiri ivyo ni bisanzwe kandi bavuze ibyo bya cooperation bilaterale y'ibihugu bibiri hagati y'u Burundi bakavuga ngo ikibazo cy'umutekano kwivuna basi ntibavuga Kongo bakuyemo Minembwe oya avuga ubutaka bwose ko ntuzeye Minembwe s'agacimbiri kamwe mu bucimbiri bugize u Rwanda ni kamwe mu Kongo yego ni muri Kongo yego apotre itariki imwe z'ukwezi kw'indwi aho dusa twibuka ukwikukira ko Burundi tuba dukwije imyaka 64 Burundi bwikukiye ni itariki canke ni umunsi mukuru ubona neza yuko uri kurategurwa mu mugezi gudasanzwe ugerageje kuraba mu gisirikare mu ntwazangabo z'u Burundi waneza yuko ari ibintu biri top bisa neza cyane gose itariki imwe z'ukwezi kw'indwi ni itariki isigura iki ku Barundi muri rusange ni itariki umurundi wese ke kwakira gute ubwabo iyo ni itariki abantu bose bazi yari yego itariki yo kwikukira ariko kameme uko bagenda bahimbaza iminsi mikuru yo kwikukira niko umuntu agenda atahura kwikukira kwiwaho kugeze kuko abantu bavuga ngo barikukiye kubera ibirori gusa byabaye akavuga ati abazungu batasha abandi basigaye iwabo ariko mu by'ukuri abantu batarikukira umuntu akaguhenda waguhaye ubutegetsi mugabo akabazi yuko utazobaho atagufashije sibyo burya ukwikukira nyakuri ni independence economique niyo sabo iyo ni politiki washaka mugabo uno munsi ndashima kuko turiko duhimbaza itariki yo kwikukira uburundi bwaramaze kubaho butadepanda ku bazungu butadepanda ku bakoroni ico gihe aho kuba kugeze hose abarundi baba bikukiye mugabo kumva yuko wikukiye mugabo ugihabwa amategeko n'uwagukoroniza ndetse nta bihugu urabana batora n'umukuru w'igihugu canke inzego bakavuga ngo mugabo kugira tuzemeze ngo bazatwumvirize ngo guca abazungu babivuga ko utoye ko bamwemera ico gihe uno muzi urabona abarundi barorganiza amatora bakayatora mu buryo bwabo bagatora atafashwe n'imwe baronse sivyo aho nta muzungu aza kwiyempoza ngo banza mu ndinda mwembe canke ndeke taco bagusabye nta n'ijambo bivizemo icya kabiri uburundi buramaze imyaka nkingahe bubayeho muri bije leta ikoresha atafashanyo y'amakungu irimo ni ukuvuga ekonomikema politikema militerema ibigwanisho bahari uno munsi nta imfashanyo kirimo baravyigurira uravyumva donc mu yindi mvugo rero azora umunsi nibaza kuryoshe kubera buri murundi wese akwiye kubimenya ati bimwe baririmba imyaka n'imyaka babesha mu muzungu baragiye umugari wagitegeka ngaha huye byarakunze abarundi byo dufise ni vyacu sibyo indongozi turitorera dushatse uwo dushatse niwe dushiraho nta bazungu bavuga ngo tudasinye umuntu ntatwara hanyuma imfashanyo yabo nayo tukironka tugikirembe tucirasheko bibe bike mugabo ni vyacu abasirikare ibigwanisho baja ku isoko nk'abandi formation baragira formation nk'izindi bakariha donc bagakoresha uburyo bwabo uno munsi urabona yuko mu bisanzwe
independence iriko iraba independence. Yego. Ku myaka 34 si mike cyane. Ariko kandi ni myinshi. No musabye tumaze gushikako. Ubutuma ku barundi, hari abarundi no munsi kumbure bumva ngo ntibakunda igihugu. Be hajya gukunda igihugu n'itegeko. Gukunda igihugu nta n'umuntu akwiye kubihatira. Oya. Ni ikintu cyateza kuba kiri muri wewe. Ikintu mvukana. Ni nka kijya gituma isaki bikatawe yibukije. Urigera ubona umuntu avyuka ngo yibutse isaka turaraba amasaha ntakurengana. Oya. Hageze irabika. Kubera igituma ibika kirimo. Uravyumva? Yego. Gukunda igihugu cyawe rero ni ikintu wategerezwa kuvukana ugakurana. Sivyo? Nta muntu uzokwingingira. Nta muntu mu byo gukunda igihugu yarakwiye kuba arimo batterie faible kugira ngo bame bamushitura hageze gukunda igihugu. No. Nta muntu agira ibihugu bibiri. Nta muntu agira president babiri. Nta muntu agira iwabo habiri. Mu bindi bihugu wobayo ukahakora n'imigambi bakaguha n'ubwo bwene igihugu mugabo inkomoko yawe igoma ari ni imwe gusa. Gukunda igihugu rero so gukunda imisozi, so gukunda inzuzi za no gukunda mwene wanyu. No gukunda inyungu za bene wanyu. No gushigikira bene wanyu no mu bihe bitari byiza. Nubwo wubabaye hari umuntu mwapfuye ikintu ntihagire umuntu azosura kubesha ngo afise icyapfa n'ubutegetsi. Nafise icyapfa n'umutegetsi kanaka. Kuko abategetsi bose si babi. Oya. Ufise icyupfana naka. Yego. Mugahagaze igihugu. Uwo muravukana. Uwo muravukana. Uzura abantu bakunda iwabo neza. Yego. Ugiye bariko baragwana. Uhagomba kubaje hagati ngo profite bashaka kuvuga ati we. Yego. Banzu rindi ntamba tuyihagarika gatora. Tuba twirukana uyu mugabo. Kuko uyu n'umunyamahanga uyu. Yego. Bamara kumwirukana bahagaruka mu byabo. Rero ica abantu bapfa ticiga gisumba ico bapfana. Wow. Sivyo? Yego. Tushobora kuvuga wewe ngo ukunda kwa naka kandi uhatse indara. N'ubu ntibazokuvuga ngo urimvukira yaho. Uzokwitwa umushumba. Umushumba nawe tagira agaciro. Kuko si wabo. Sivyo? Yego. Urigera ubona umushumba ngo nuko amaze imyaka ashugumbye kwa naka hagira imanza canke amajambo avugwa mu rugo bakavuga ati twumva ico umushumba nawe washekiritse. Oya. Wapi? Rero gukunda igihugu. Ugomba gukunda igihugu ku burugero wumva nubwo byo gusaba gutanga ubuzima bwawe wo gutanga kugira abandi babeho. Kuko aho tugeze n'ubundi nuko ari abatwitangiye. Yego. Nuko ari abahevye amagara yabo. Yego. Nuko ari abatanze ikiguzi kugira ngo generation ziri inyuma zibeho. Naya mahoro dufise uno munsi tuyafise kubera hari abantu batwitangira. Hari abantu bataba mu miryango yabo, bataba mu mazu meza, baba mu mashamba, bacunze imbibe, abandi bacunze amazi, abandi bacunze ibirere, abandi usanga ubwo bwitange bwabo nibwo byo kwita ko twogifata akaroro nko gukunda igihugu. Kuko gayasa akazi. Oya. Numuhamagara. Wow. Gukora igisirikare y'akazi. Numuhamagara ukumva ati jewe ngomba kuba umwe mu bantu bazogwanira igihugu gushika kuri sacrifice supreme yo gutanga ubuzima. Voilà. Les vrais patriotes ni bajya rero. Niko bimeze. Yego. Rero gukunda igihugu nta muntu bavyingingira. Ntibakwiye no gushiraho itegeko. Yego nta muryango ubura akagugu umugabo uko biri kose. Umuntu wese akwiye kumva akunda igihugu ciwe. Yego. Nukuri kw'Imana. Nata muryango ubura akagugu. Mwese bumaga kumva yuko abwirizwa gukunda igihugu ciwe. Yego. Dutera intege abasore abasirikare canke n'inkumi zose bari mu gisirikare aho bemeye kwitangira igihugu bagatanga amaraso koko sakazi no muhamagara. Yes. Ujya no muhamagara gukunda igihugu bafise. Yego. Bakomerere ku rugamba. Bakomere ku rugamba. Kandi kinaco dutere nakamo. Yego. Abashinga amateka. Yego. Indongozo zacu. Yego. Buya sinzi hariho danje mubona ariko mutayivuga ko mwebwe. Sinzi ko babaha amafaranga. Ndashaka gutega apotre. Kuko kugwanira igihugu utaza kubukomeye. Yego. Amagara meza. Yego. Sibyo? Yego. Physiquement
uba ukomeye mu gisirikare no mu gipolisi shaka uri intelligence igifaransa uzi trigonometry ibiharuro byose ubizi muguri mahwera udashaka kwiruka kilometero ibihaha byawe byoca biturika kubera utaduga umusozi ntibikunda burya turavize ingorane kandi ari ubuzima bashinga amateka barabikozeko mugaba bikurikirana nabo nabikurikirana sino iri bakwe dufise uyu mutekano dufise aba ariko barawuhagararira umunsi bose barasaza n'abantu inyuma yabo dushobora kuzobura generation zigwanira igihugu kubera inzoga zihari no munsi ibi bintu byitwa ubusara bwayo ibi bintu byitwa bwa buyobwa banywa abantu bakayayuka ubu no munsi waje gusanga umusore w'imyaka 18 adashobora gutorera ibido ya 25 litre yaravyimbye amaguru atagira ikintu yimariye aborerwa ku murango bijya bintu birica abantu mugabo kubera birimwe amafaranga abantu bakabona umenga nta ngorane oya ariko bavyemewe hari ya hejuru nirabe neza sino nukuvuga hariho generation zikurikira ziri imbere hashobora kuzobura abantu baje mu gisirikare n'igipolisi kubera bishwe n'inzoga c'est dommage vraiment ako hari intara n'amakomine maze igihe mbona bazihagarika nukuri nibwo rugamba ni barugwana kujya barondera ibimogi bakarondera umwansi aho bayinyegeje hose bijya bintu n'umwansi w'igihugu yateye nukuri kw'Imana uravye abantu babinyuma umuntu aragupfana mwari kumwe mu kanye sase cy'ubutu umuntu abayiki ingaruka zabyo rero namagara y'abantu ikazoza iyi misoro iri kiriga misoro iri kiritegura iri kirakura ija mu bigero nizo pepiniere dufise z'abasirikare bejo z'abapolisi bejo niwe niyashikaho mu myaka 20 asigaye agenda yunamya konyera nk'umutama azoja kwinjira igisoda azoja kwinjira igipolisi azogwanira igihugu nukuri kw'Imana ico kintu ababidandaza ndaze ko ari abantu bakomeye data wanje ntimuhame mwe ngo nagize ngo oya mugabo uko biri kose nukuri sinzi kutemera ukaraba biraboneka niboneka makaka je ku mugoroba ndaye naho twogenda ubunye ndagushire mu muduga ndagucisha ahantu hamwe canke ndakuzungurusa ahantu ubusi ku murango uraba abantu batembagara mu ibarabara kandi aho hantu hari administration hari umukuru w'ibarabara hari ba nyumba 10 sivyo hari umushefu do quartier hari n'abari mu mutekano usanga bahari umugabo karaba aho hantu kugeza aho abantu bamwe inzoga bagapfira mu kabari apana gupfa ngo yaboro yapfuye gupfa bakamukura hari amayiti ari umupfu mugabo ukabona ariko birinjiza amafaranga bene amafaranga wumva ku igihugu kitazobihomberamo igihugu kizobihomberamo igihugu cyo gutera imbere kidafise umutekano kidafise security kidafise amahoro kidafise abagabo baje gukora ngabo zikomeye bakura none mu nganda hazokorana raba umukuru w'igihugu aragira ibishoboka byose yubaka inganda igihugu cyose mu nganda hazokorana ntihazokora abantu bakomeye none bariko barafata ubona biragoye katwizeye yuko ico kintu n'ukuri bagishiremo inguvu kuko je nahugiye ni washaka ndagushire umudugu nyene duhejeje ikiganiro ubu reka turara ubu sanga saa sita wirabire hagaze ku mugoroba usanga abagore abakobwa bataye impuzu bari mwibarabara bari gusa kandi abantu bararengana ni bisanzwe aho kabari niko kameze niko ibintu bimeze winjira indani avuga ati uyu muntu yapfuye ejo nta wuza biwabo mugabo kazokuva ngo no guhambwa yarahambwe yishwe niki ivyo biyoga babige babinywe bambe baburi ivyo barya acapfa nukuri hari ibintu ubona ukumva gahinda mu mutima kumva urababaye nk'uyu mwana w'umukobwa nk'uyu muhungu kweri uyu niwe twabona muri uko ejo azoba ari ingabo none nta bimwe nabaye harera
biragoye yego yes ariko reka twizere yuko bizogenda neza kandi babishire mu ngiro kugira ngo kumbure babikore uko narumvise mu nama nshinga amateka batangwe kubikorera ko byo bari byiza babandanye bakurikirane barabeho ko sino hari ngorane ego ukange nabitunganya apotre umusozi garo cyacu kandi ndagushimiye cyane gose ndagushimiye ko yashoboye kuduhereza kandi abakenguruki ego yes nshimira cyane gose n'abari kwadukurikirana kuva ku ntangusha ku mpera yes abari kwadukurikirana mu bihugu bitandukanye ndagusaba subscribe nimba ukiri mushasha asante sana